I lost in the mo, manamfasha ndayivemo. I laftarimo, njye sanze ntoyibamo. Give me time, give me time. Give me time, ngosora amakosa nakoze. Give me time, give me time. Give me time, guhoza amarira warize. Igenda barishimye, banyita umubono ngo unyibagire. None ndigarukanye, ibyo ushaka byose mbigukorere. So fine, so fine. So fine, tegaba so fine. So fine, so fine. Mubu turi tariki zingahe? 10. Namasi ndibaza turafise nka 13 ya 13. Ni gute nibagira itariki ejo ari 10? Ejo ni 10 kandi sha. Okay. Ejo ni Valentine Day me? Oya birumvikana ndi single. Cyamvikana. Uri single. Ndi single bicavyumvikana. Use the media. The lights of Young Africa. Youth Media TV. Tubahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye abanwanyi ba Youth Media TV. Muri kano kanya tukaba turi kumwe n'ibihangange bisanzwe bikora umuziki ndundi. Hanyuma muri kano kanya tukaba tubifurize kaze na karibu muri Youth Media TV. Hanyuma muri kano kanya ndibaza ibihangange turi kumwe ntitwashobora kubivuga izina nabo nyene barakuze cyane. Twari twifuza yuko umwe wese yo kwidondora akivuga uwari we n'icakora n'icari cyo muri industry y'umuziki w'u Burundi. Turabahaye kaze cyane, turabaramukije cyane. Yeah, Polo Freestyle najemeze neza. It's your boy Lucky Thesunday, no fear man, bad color, one follow, angel fighter, the humble man, the hustle man, the motivator. Ko birenze man. Ewe. Oya, ako kantu karahabura man. None Lucky Thesunday uri iki, ukora iki, ujejwe iki muri industry y'umuziki w'u Burundi? Yeah, I'm the jewe ndu artist. Yeah. Jewe ndu artist kandi ampe multitala. Ego. Gusa ndi cyane umuririmbyi, mukinyi wa filme. Bon, nibindi bigenda inyuma gusa ibiri imbere n'ivyo cyane gose. Hanyuma Lucky Thesunday nabonye uje mugabo mbona uri kumwe n'ikindi gihangange naco nyene cyo gihangange mugabo nagize amakenga nk'ikibonye mugabo ndavuga nti ntabwo noshobora kushoka ndakibaza ahubwo uwo baje bazananye niwe yoshobora kuvuga ico gihangange biri kumwe icari cyo ico kijejwe n'ibikorwa byacu ukuntu byifashe. Yeah, reka manze kanza yivuge. Gihangange. The order man. Yeah. Ni K Cross on the world. That's my name. Man. Kwa mazina yiwanyu utaciye ku ishuri kumengo ntaco camwo. K Cross. Yeah. Umeze neza man. I mean fresh. Yeah, hanyuma twatwifuza kumenya uriwe icyo ukora hanyuma wongere ubwire n'abanwanyi basanzwe bakurikirana Youth Media TV uriwe. So jewe ndi artiste nkuko bamwavyumvise Lucky Thesunday abivuga. Na mimi ndi artiste. Yeah, kusana jewe ndi mirtiat. Yeah, okay. Ndi umuririmbyi byo murabizi. Sawa. Yeah. Jewe ndi n'umudanser. Yeah, kumbe ndumva mwese ivyo mukora n'ibintu bihabura abantu bigahura n'abanyagihugu. Hanyuma tukigarutse kuri Lucky Thesunday hariho indirimbo uherutse gushira ku rubuga wise final. Rero je narayikurikiranye ndayiraba kandi ndabona ko rira bigacika yaratoye hit cyane ku rubuga rwa YouTube na Facebook narayikurikiranye cyane. Hanyuma nashaka utubwire ijya final yabaye final mu biki, yabaye final mu gwego gwahe, dushaka utubwire kandi wongere umenyeshe n'abanwanyi basanzwe bakurikirana Youth Media TV aho ico yabereye final. Kugira ndove tugira amatire range manze mutize gato iyo mic no. Yego ni tubwire tubyumve. I lost in the mo, manamfasha ndayivemo. I laftarimo, njye sanze ntoyibamo. Give me time, give me time. Give me time, ngosora amakosa nakoze. Give me time, give me time.
give me time guhoza amarira warize nigenda barishimye manyita umubono ngo unyibagire none ndigarukanye ibyo ushaka byose mbigukorere so fine so fine so fine tegaba so fine so fine so fine so fine never go so far away far away oh far away. Finally ni indirimbo deruka gushira kuri YouTube channel yacu ni bon novuga ko indirimbo bon turi babiri nubwo tutabivuze muri introduction turavukana same mother same father dusangiye abavyeyi bose ego uyu ni hasa mu butoyi wiwe aracari kw'ishure uyu ni bukuru hanyuma kuva dutanguye kuvuga ati reka dushire inaje hamwe kugira turabe ikintu twogerako irya niyo ndirimbo ya mbere twashyize hanze ariko dufise n'ayandi ma project menshi so finally ni idea yatujemwo turi home nyene ducilinze urabona ari ikintu canke umuntu ushobora kuba warahevye canke uri kurirengagiza mwiyo misi uvuga ati nakiya kintu bugere nubwo nagihevye canke nubwo urya muntu namwirengagiza anaje nk'umuntu numva ko rumenga n'ahandi hantu noca ati finally ndagarutse ndigarukanye ahubwo jewe impamvu nagize amakenga ahubwo je ndavye ko ari finale nabonye uri kuraceza muri ko muratambana n'umwigeme mwiza kandi asukuye ukuntu ngaje ndimvira none iyi finale yo bari finale kubera urya mwigeme canke yo bari finale mu bindi bintu niyo mpamvu nari nifuza kumenya iyo finale ico mwagombye kuvuga muri rya ndirimbo yanyu. Okay nivyo nyene twagombye kuvuga same ahantu igihe umuntu ashaka kuba yavuye mu kintu runaka ashaka kuba ari no mu kazi akakikora mukava jezo kuba umushoferi canke jezo kuba umujournaliste mugabo bumara desomero gatangura kuvuga ati sha ubundi kiriya kintu kwera umenga nico kintu ciwanje surtout rero tugaruke no muri nko mu ma relation amoureuse canke iki ashaka guheba umuntu kagenda ari we wamuretse muguge hageze ahantu kavuga ati cya buryo ubundi nasanze uganye nari we yaratwika gacita bakobya ati final I take back. Abanwanyi ba Youth Media TV turi kumwe na vya bihangange ahubwo mwebwe muri ko murakubita kapera amani natebye ndumva gatiro ndajanirwa ndaburiyo nja niyomva iyo ndirimbo irarenze ahubwo nukuri kumana mwari mukwiye kubwira abanwanyi basanzwe bakurikirana Youth Media TV aho boza kuyirondera kugira nabo basinzira nkuko nari mfashwe we wangu. Thanks kwanza hanyuma bon pour le moment ugiye kuri YouTube uzosanga ari Lucky Thesunday channel iracari Lucky Thesunday kwera hariho ibintu tutari bwaheze kumera nk'abahuriza ko kugira cyo tuyigira Lucky Thesunday and the K Cross. Okay. Ibintu nyene vya famille mugabo ntibijanye na music. So ugiye kuri YouTube urashaka kwandika Final by Lucky Thesunday featuring K Cross. Okay. Kucuyibonaho final clip nziza kucubona n'indi ndirimbo narakoze ava uyu akiri umunyeshure jewe narahejeje yitwa Ipapayi. Ipapayi nayo nyene narayikurikiranye ndayizi. Okay none hanyuma nashaka kongera kubaza ikindi kibazo mu bintu bijanye no gukora umuziki Lucky Thesunday nizahe ntambamye ukunze guhura nazo mu bikorwa byawe by'umuziki vya misi yose. This is the life. Kandi ubuzima turinze tuvuga ko ari ubuzima no kubera impamvu bavuga ati ubu n'ubuzima nuko butigera buguma muri equilibre. Okay. Hama hariho impinduka buri gihe swat impinduka umanuka canke uduga. Okay birumvikana cyane. So rero nk'ubu twe tukiri hasi tukitangura upcoming tegerezwa guhurana n'ama challenge menshi ko hariho nk'umuntu abatumva ngwango turaye ngo manza ngo munyemeze kwanza kumbe abantu baracakeneye yuko tubemeza kwanza gusa ndabagarantisa yuko nibizotaking a long time kuko bon ibintu dukora ntabwo ari ukuvuga ngo reka ngo twiyemere ngo right ngo dukora ngo ibintu ngo vyiza ngo kurenza ivy'abandi ariko ku isoko turazi igikenewe ku isoko.
izo challenge zose challenge zarizo zose tuzohura nazo nta nimwe izo duhagarika ko je nki music I take it like imwitozo ya gisirikare urumva umugwana ntuhagarara nta guhagarara okay yana mpaka kukanyuma kukanyene kanyuma niho ngira nzohagararira okay gusa jewe uko niko je ndabibona nako bibona sinzi nawe ashaka abisiko niko ndabibona yeah so music jewe hasoringi zirimo tu batije kuko ndacari umunuvo muri ivyo sana okay biracari bishasha gusa nyene haso nimwe ndazibona buke yeah but still fighting okay yeah okay ndazi abanwanyi ba Youth Media TV muracari kumwe na wa muhungu wanyu abikora bigashika Mr Joel hanyuma nkaba nongera nkagaruka nkabaza Lucky Sunday abanwanyi ba Youth Media TV barashaka kumenya Lucky the Sunday yo bari muri management canke niwe yo bakora ku giti ciwe ubwiwe okay question ya management canke gukora ku giti ciwawe okay icambere novuga nta management oya kandi ikindi nacene novuga sinkora no ku giti ciwanje ego bon nta bantu mfise uvuga ati babishizemwe mutahe kugira ngo tuzobironkemwo inyungu ntabahari ariko hariho abantu bashiramwo ivyiyumviro vyabo hanyuma tukagenda nyene twungurana ubumenyi buke abo nibo bahari ari abantu baguterera ivyiyumviro kandi ugasanga bon birasomba ko yari no guterera amafaranga muga rero aba amafaranga nabo pour le moment nibo bakenewe okay bariko barakurikirana kino kiganiro kuri Youth Media TV yeah na media karimu Youth Media TV Youth Media TV aba boss fomu shiremwo nuzega imitahe je nabazoganira n'aba manager benshi mwagusanye ne bose baguma bakubwira ngo manze ubemeze I don't know rero ko ni nabemeza nzoba nkibakene bare bakuza ubunyene ndabakeneye hanyuma twemeze isi oya mugabo finale ndaze waramaze kubemeza nka jewe naremeye ndatamacumu ndatemba ndakumbaga no narisinziriye d'accord rero urumva ndibaza abo barakurikiranye kuri Lucky the Sunday ijya finale ahubwo n'abatarayikurikirana bari bakwiye kugenda kuri Lucky the Sunday bakayikurikirana bakaraba akanovera karimwo ahubwo n'abatari bwemere bakabona ko Lucky yabemeje rero none gusa mu mico y'abarundi biratugora kwemera mwagutsa bibaye ngombwa tuzobemeza nubwo bazaba badashaka kwemera bizorangira bemeye umva nkaje ncamba ndashima ko umva wewe wemeye ndibaza next clip mfise support kuva muri Youth Media TV okay reka tubyizere hanyuma Lucky the Sunday hari hakandi kabazo nashaka kubaza none Lucky the Sunday ni cyahe kintu wewe wumva woshobora kugira ngo woshobora gusaba abantu basanzwe bakurikirana Youth Media TV kugira ngo washobore kuba bo gufasha kugira ngo uteri yindi ntambwe mu muziki ndundi usanzwe ukora this entertainment ikeneye kuba ufise base ariko kagira base ikomeye ni nkakugira ku igiti kugira gihagarare for a long time nuko kiba gifise imizi nyene cishimikije imeze neza sawa so naha rero mu kintu cyari cyo cyose yaba ari company canke twebwe aba artist bikenewe ko ugira imizi uhagarara ko ikomeye no kuvuga iyo mizi rero ni bwa buryo ni babandi baguterera ivyiyumviro ni nababandi wanashaka bakuru bacu ashobora kukwereka ati uciye ngaha ni vyiza hanyuma ikindi kibazo nashaka kubaza kandi arico nashaka ko twonarangiriza ko kino kiganiro ni cyahe kintu ushobora kuba wosaba abantu boba bariko barakurikirana kugira ngo Lucky the Sunday kuko urabona ko hariho umuntu ashobora kugufasha ku giti ciwe hariho n'undi ashobora kuvuga ati jewe ndagufashije nkuko nashobora kuba nka manager wawe none muri kano kanya hamwe habonetse manager wewe urumva yuko iyo management mwashobora gukorana mugasinyana na makonti direct n'ubu nyene
nta n'iminota 30 vyomara tudasinye twoca dusinye ubu nyene muri 30 minutes kugira nk'ubu turi tariki zingahe 10 no musi ndibaza turafise nka 13 ya 13 ni gute nibagira itariki ejo ari 13 kandi sha ejo ni Valentine Day me oya birumvikana ndi single bicavyumvikana uri single ndi single bicavyumvikana so jewe haje management ubu nyene ku giti ciwanje twohita dusinya ubu nyene kugira n'imiburi hazogere nko mu kwindwi turi company ishobora kuba yosohoka no muri East Africa ego bitari mu majambo gusa ariko biri no mu bikorwa mbwa gusa mbona Mukiganiro tugejeje n'ingoga kumbe cyari kikirimwe uburyohe jewe natanguye kuryoherwa hanyuma abantu banyu musanzwe mukurikirana Youth Media TV twari kumwe n'ibihangange bibiri bavuze ko arabavukana kandi barabikora bigacika mugiye ku macano yabo kuri cano yabo kweri barakora ibintu byiza cyane narinda bashimiye cyane kandi naje numvise ko binezereye cyane hanyuma ndazi baravuga ngo akaryoshe ntigahora mwitama ibitavuzwe no munsi nejo bizovugwa hanyuma tukaba twari tubashimiye cyane ku kiganiro mwatwitabiriye mukaduha akanya kanyu hanyuma tukaca tuvuga yuko kuri micro mwari kumwe na Mr Joel hanyuma tuge inyuma ya kamera mwari kumwe n'igihangange kibikora gitanga amasanamu meza cyane ariwo bita Mr Nizi ciao ciao Youth Media TV.